wake iko chemichemi ya uzima, tena kwa neno lake mambo yote ni shwari. Simo ndani ya wenye mashaka, najua Mungu ni mwema. Double favor without limits. GN Films, Good News Films, double favor without limits. Simbabukuwa icho wabubikiche simbabukuwa icho wabubikiche iubikichi neza uyiguhane nyungu. Hama rero mama pasta nagira ndabashimire cyane. Bambe na mbere ndashimiye ingene Imana bakoresheje. Malgré byari byarabaye byose umugisha w'Imana nsanze utiyibwa. Rero murakoze. Mwakoze cyane uri kumperekeza. Hanyuma nizera yuko tuzobandanya tuvugana na cyane cyane barya abantu gumwe baganiriza urazi ko ngiye mu gihugu ntamenyereye. Ariko nibaza ko byose biza kugenda neza. Imana niza gutuma bikunda. Yego King Sabas nuko wakoze kandi Imana yakoze ko yadushikanye hana amahoro twifurije kugira urugendo rwiza umutima wawe uzugumize kuvijuru nkuko wahora. Murakoze cyane twizera kuzogaruka impore. Yego Imana ishimwe. Mungu wanje uzucane ni Imana. Imana izikubera ingabo, Imana izokubera umuvyeyi. Ndakomeza mvugana nawo kandi inyigisho zose twaguhaye nizugiye kwigana cyane cyane zizobiza ikimazi ni uzogaruka kwigisha urundi rwaruka. Ujane ni Imana ndiho aza kubera Imana y'ukuri. Amen. Urugendo rwiza. Mama, nagomba fata umwanya ndagusaba imbabazi kuko twatumaze iminsi twitwara nabi. Gusa twirengagije n'ivyo. Twego abanyafrika dufite ikibazo kimwe. Abanyafrika bavuga ati ngo umuvyeyi ntakosa. Umuvyeyi arakosa. Kuko umuvyeyi nawe si Imana. Kandi mama twirengagije n'ivyo. Harabaho umuvyeyi gito. Mama, ikintu kimwe nagomba ndakubwire. Kuvyo kuri wowe kwemera ko wakosheje ukemera icyaha kuko siniko ndagutahura neza naho ni papa yoba yaransujya mwana wari kwemera mukagogwana kuko ntandagukunda nkakwankira umwana. Chris simpakanye ko nakosheje ivyo uvugana ukuri ariko ubusyo wundi buroroha nta kundi nari kubigenza mwana. Mama reka kwiremesha uwutsinzwe ntibatsindaho. Ujya mwana Finire waramuhemukiye. Ega Christ ntacitwa Finire. Amakuru ngenda ndayakurikira. Ubu yitwa King Sabas. Ntacitwa Finire. Icyo gibagire. Ntacitwa Finire. Ubu ni King Sabas. Amakuru yiwe ndayakurikirana ku munsi mwana.
King Sabas. King Sabas. Nafise imitima itanu. nagize ubwoba ndahahamuka nari nzi neza na neza yuko upfuye sinari nzi ko no kwa muganga ndagushikana. Inshuti yanjye nukuri ntusubire guhangayika kandi meze neza. Gusa sinzi ko unyemerera tukinjirana ngaha no muhira tugasangira n'agafanta kamwe gusa. Sanzwe muba hano. Yego. Urazi rero je nsanzwe ndi umukozi wundi muntu hajya narinje muri alimentation kurangura rero naciye mpagarika ibintu byose narinje gukora rero basha mutama namuzaniye ibintu yantumye kandi ngo ndabishikane ku mwanya kwava gahera rero wihangane sinshika ariko igikomeye canke igikuru nuko mbonye yuko uri muzima ariko twagize ibindi ntitwidondorana je nitwa King Sabas. Oh Chris. Oh enchanté. Asante. Simbabuguwa ico wabubikije simbabuguwa ico wabubikije iyo ubikije neza uyiguhane inyungu vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka. Urazi rero icyambere manje gusaba imbabazi kubona ndagukatishirije urugendo rwawe gusa kubwanje sinumva ko bari impamvu yo kugenda kurondera ubuzima mu yandi mahanga kandi namaze kubikubwira neza cyane ko mfise umugenzi afise company ikomeye kandi yarakeneye umukozi. Wowe wambwiye ko wize? Yego narize. Okay, nimba yo warize aho biroroshe akazi wamaze kukaronka kandi ndi sire certain ko ako kazi bazokuriha neza. Rero nta mpamvu rimwe kuja mu Rwanda. Mugenzi ndagushimiye cyane kubwo umutima w'urukundo ufise ariko ntaco cambariye reka ndakubwire ndi umuntu atagize amahirwe yo guhirirwa n'ubu buzima bw'isi uko mbona ndi ukunyene ndi gati kumaka kisenya singira data singira mama singira utuvukana singira senge canke marume
bisobanurwa ngo ndagati kuma kakisenya. Rero byari byiza, ariko nakubwiye ahantu ntahora nkora akazi kaheze banyirukanye nshanjaye. Erega nuko nari naronse umubanga, mfise umugenzi yitwa Didier Kamanzi aba mu Rwanda. Mwiki gihe ari ino amaze kumva ko nagize ibibazo niwe yampaye indaro, yongera andondera ahantu nzoshikira mu Rwanda. Rero kuguma hano vyari vyiza kuko ndibikogwa, ndakunda akazi. None nsha ndarahe? None gasha wumva no shanja kurara mwibarabara? Subire mu buzima bwo kurara vraiment mu mifurege nk'umwana wo mwibarabara. Chris, ko wajanywe nibiki? Mama, nimba atari wo bitiranwa, uyo King Sabasi no ndamuzi. Wewe mwahuriye? Mama, ivyo ndakubwiye nivyo, kandi amaze kuza inshuro zibiri zose ahiranga kuri portail. Mama, uribuka wa musi nakubwira ko ari umuntu ashaka gufasha ko tumuhinda, uravyibuka? Ndavyibuka. Chuti, humura, warankoreye iciza kandi nanjye igihe cyose nama nifuza ko nokoreye iciza wankoreye. Rero kuri ivyo ntugire ikibazo, aha ni muhira kandi inzu yacu nini niya, turashobora guhindara kugeza umunsi uzoronka akazi kawe, kuko ndisiri yuko akazi kawe kazokuriha neza. Ahubwo iyo umunota umwe gusa ndaje, okay? Mama, umeze neza? Meze neza. Okay mama, hama hari serivisi nashaka kwisabira. Mama afise umugenzi, afise ikibazo. Aho yahora aba, hari ikibazo cyabaye, baca baramwirukana. Ushaka iki none? Mama wanzu nyumviriza ndabisabye, okay? N'umuntu mwiza. Kandi hari akantu ndiko ndamufasha, uko nibaza twomuhindaro gusa imisi 3. Ako ndiko ndamufasha akazogenda neza. Kandi nawe yarigeze kumfasha mama, ndagusavye ko ni imisi 3 gusa. Oh Chris, ubwo urakomeye wewe. Iyi misi umaze ngaho i Burundi, aya masaha n'iki gitondo uramaze kumenya yuko abantu ari beza. Ndagutera inkuru. Ugira unzani rero ibisuma binyoze sigare nera. Mama. Chris, ndakwisabye naho wowe umunsi umwe ugukorera ikibaba yabikoze. Ivyo binyamushinyuzana uko bakuntera ingorane jewe. Ni imisi 3 gusa mama. Mbega Chris, ndakwaze. Abo bagenzi barose ryari? Isiri kira kwigishasha i Burundi. Ndakubwiye yuko ntakeneye, sishaka. Twarutamena. Sorry brother, ndasavye umbabarire kuko ibintu ko nabiziga siko ndabisanze. Hari amakuru ntari mfise, sanze mu rugo hari abashitsi benshi cyane gose. Urumva nta kibanza cyawe cyoboneka, ariko ivyo nubwo ari kibazo, ndafise amahera make, ndashobora kuyaguha ukabarondera hotel uburayiraramwo ejo cyangwa hirya ejo, hama ibintu bizogenda neza. Nta kundi kumbure ntira amahigwe yanje, reka nje mu Rwanda. No. Oya, ntitwohadikiririza ibintu bidashoboka. Reka nje mu Rwanda gusa ikimbabaje
nuko mpava nsanga n'imodoka yamaze kunsiga naye ahandi burya nta kaburimbo kubona bidakunze birashoboka ko Imana yashaka yuko ugo rugendo Imana iguheze Okay, genda basi n'amahera ndabisabye. oya n'amahoro Ngire basi icyo mfashije mu rugendo rwawe. Please. ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu ibyo byose ni ingaruka ibyo byose ni ingaruka ibyo byose ni ingaruka ibyo byose ni ingaruka Yes, boss. Mbonye urabona yuko hamaze igihe kirekire cyane turiko turondera akabwi gato k'abantu kakaba kananiranye ndashaka kumbwira ikibazo ko kiraba kuko nanjye sindabitahura wibuke yuko mfise ahantu nanjye gira report ndafise abankuriye what's wrong boss icyo nakubwira cyo Patrick niwe kibazo urabizi ko Patrick ari mu Rwanda ariko ndakwizeza neza ijana ku ijana yuko Patrick vuba tugiye kumufata kuko afite imizigo agiye kuzana hano mu Burundi rero ndabikwijije ko tuzahita tumufata akimara kugera hano. Okay, urazi itariki azoshikira hano? Itariki ntago nyizi be, itariki ntago nyizi ariko ndabikwijije ijana ku ijana ikirenge cye cya mbere hano mu Burundi nzahita nkumenyesha. Ndakwizeye cyane Dave, kandi mission iri important ndaguhaye kwanza naguhaye kuva kare. Yes. Patrick akandaga iki kirenge hano, tell me. Hama, we need to tackle this. Bihere, it needs to end. Mu maguru masha, otherwise tuko tuboneka nk'aba amateur imbere y'amaso y'abantu n'abadukuri. It's up to you now, okay? Yes, boss. Uzombwira iki kintu cyose. I'll be on the lookout. Kandi ndakwizeza yuko nzabikubwira ku gihe, boss. Okay. Gusa boss, akashara n'ubusi ndakabona. Don't worry about that. Ejo uzurabe kuri konta zoba yagiye kusivyo. Murakoze cyane. Mama, kuva ujya munsi duheruka kuvugana hari ibintu nagumye niyumvira vyerekeye umusore wawe mukuru King Sabasi. Hari ibyo ntakubwiye kuko umunsi wa nyuma tuvugana yambwiye ko ashaka kujya mu Rwanda kuronderayo ubuzima. Ndavye ukuntu ujya musore ari umwana mwiza, ndumva ko mbuze amahoro kuko mama n'abantu bake bagifise umutima nk'uwafise. Yafashije atanzi umusongo warumereye nabi cyane gose muri alimentation. Ego kuvyo kuri ubwa mbere numvise kare we yoba ari Finlin wamuvuga. Sinashaka kubona Finlin, ariko nasanze ari undi muntu King Sabasi zishobora kumwanga kuko n'umuntu afise urukundo ntarabona. None ugomba gukora iki? Gira nje kumurondera. Murondera? Hey. Mama, umunsi wa nyuma ndamuheruka namusize uri imodoka ije Kigali. I Kigali? Kandi yambwiye ko azoshikira kwa Didier Kamanzi. Kandi yambwiye ati umuntu arazwi uko biri kose wasanga ari umusitari. Kandi nyimba ari uko biroroshe cyane kose ko namurongo kuko nzobaza ikona zose zo mu Kigali mpaka ndamubonye. Ha, turajana. Ntusiga.
banza unyumvirize. Okay, ibintu ndakubwiye ntabwo ntiwaze gati vyoroshe kunyenda bikubwiye, gusa kimwe nakubwira nivyaba ngombwa nzokubwira uze, ariko nabitabaye ngombwa ndagusezeranije uzobona ndamuzanye. Otsana nuguterura noca ndaguhura uko ko gugaye, uzobona ndamuzanye. Okay, genda wereko je nabonye ari ngorane. Asha umva je ndamuzi anyika nka soro. Oya je ndamuzi visage mwebwe ntwari mumuzi, kandi kimwe ukuntu je niko ndamuyumvamo nzomurongo. Chris noca ndaguha icumu ry'ubugabe wumbereye imfura ukamuma nyine nkamufata gutya nkamufata wewe uretse. Senge ngo tugende, Senge uze kubateteza ubanze bahwatinjire koko. Mana ndagusabye mana ntuze kungoza byinshi, ndagusabye ntuze kumpanga. Uze gucumbarira ndirimba ngo imbere n'inyuma ngurahari mana we, ibuye ibumoso urahari mana. Ubanze bahwatinjiri ego nukuri gusa rero se mbonera kafashe Gasenge, Ndabona umumbunda wakubiseko. ubona wahagaze neza. Asha wahagarika. Ariko rero Senge aha wasanga neragiye akavuga ngo ndizabavugishwa bakazi, ukabona bamaye ngo mvuge ijambo ry'Imana. Kasaba kabaye mugasi mburuko mbigenze. Ewa nca ndababwira ati hari ijambo Imana yashize ku mutima wanje. Umwe wese niyisomere ngaha, umwe wese yisomere, ubu nibwo buvugishwa bwonyene butavanze. Aranyica je nitahira mawe saba ndabahejeje. None ga Yvette ndakubaze baza kwisomera ikigabano utababariye. Ikareka ntabarasenge reka cyo bintu erega ibira sinakwanje niyo umubanyi niyo umutamakazi tubana. Eka nabana we ndibone eka niyo kungoma kubembetsa kareka na mbe kutitegura ngo tugende. We Constance nzanira intebe eshatu turindire Diane hano. Zibiri hogi twicare Yego tumurindire Diane. Senge ariko Diana aratevye kaduhava ducererwa. Ariko Yvette nakuravye ingene wimanyagura n'imimbunda nguraje kumpitana. Mbere Senge nawe tugende Senge ubona upagaze neza
Yewe rega wa musi Diane yaraje. Diane amaze gushika niyumvira ingene gapanzi wanje Yvette atari hari. Ndagufinze acambwira inkuru y'incamugongo. Amaze kumbwira inkuru y'incamugongo ambwiye yuko King Sabas numwe Sami ngo bahuye n'igihuhusi. Narisigaje naciye nigwaza umusonga sha. Nubwire ariko senge bala sokura kubita senge nubwire ko aciye wigwaza umusonga cyane gose nta yindi shwa nari ifise. Ega nawe uri umuswahili ngo ndapanga oya nawe urarenze Bene ari kugira nta yindi shwa nari ifise. Nza mbona sha kwinarashitse nawe casura kandi kwigwaza ngira ngo ni Diana garutse. None gasha ko nari narondeye mu itanguriro hagati no mu iherezo nkabura iryo jambo none umva ntari gutegeza guhahamuka. Kwine nawe aca ntera inkuru ngo wa mwana yaramurose. Ubu bari kumwe. Uraza umuntu yari yamutwaye uwo mugore wa mugabo sha yari yamuvyayeko wa wundi Patrick yamusubije ngo aho yari yamukuye ngo bagiye bagasanga ngo kari kwiremba. Ndumigwa hewe sinokubarira shasenge rero nukuri shasenge nukuri umbabarire unyihanganire cyane. Urumva nanje sinasivye ndabishaka hoya urumva naragwaye nariye utugori nariye ibigori inzoka zo munda zaraye ziranyagara hewe naraye ndiruka mu gitondo hose niruka burya rero Yves n'ubundi dutegeza kugenda hariya kuri iryo shengero kubera kugira nje kurondera ryo mu mapasiteri. Burya niyo buri cyo dufasha burya dufasha ikintu gikomeye cyane kugira ngo dushore kumurongo n'ukugenda rindira Diana shike. Nice. Urazi ko ndakunda sivyo? Kandi urazi yuko umwanya tumaranye je nawe nta kintu ushobora kumisha. Ndakuzi igihe ubabaye, ndakuzi igihe unezerewe, ariko ndiko ndakubona muri iki gihe ntumeze neza. Ariko hari ikintu ariko ndatahura, ni kubera ko ushaka kunyigiza hirya, ni kubera ko udashaka kumbwira ibibazo ufise. Erega ibikubabaza nanjye birambabaza. What's wrong? Shiriko simeze neza frere mugabo ufise nyene ibibazo sizigenda bikubwira ufise stress ibibazo nyene mbwa muri aka kanya sinzi ko nashobora kukubwira. Agusabye umakanya muri kano kanya simeze neza banze nifatira umwanya nyene jewe nyene nzobikubwira. Nice, just nibaze ko hari akanya gasumba katuko turavuga. Nakuzanye ngaha kubera turonke umwanya wa jena. Ndashaka kumbwira right now kuko ndashaka kugufasha. Please tell me what's happening in your life. I beg you. Nibazo bi private nashaka kugira muri aka. Private for whom? Uzi ikibazo ufise? Ndabwiye ikibazo ufise. Ntunyizera kandi urukundo rurizera. Urukundo ntigwinuba kubera ko ushaka kunyigizayo mu bibazo ufise. Nibiki what's happening? Nibiki cyangwa nibindi binyene nakwiye kumenya bitandaba peut-être. Urumva rero ntunyizera ninde wundi yo kuntahura atari wewe? Ndagutahure gute? Ndagutahure gute? Nice. Ukurangiza hirya mu bibazo ufise. You don't want to tell me anything. Ungira nk'umu outsider as if nta droit mfise iwawe. Est-ce que
Really? Really? Kandi rero uko birambabaza mutima cyane. Ikibazo ufise ni iki? The wrong you're doing uko gerageza kubinta ko jewe. As if ni jewe ntagutahura, as if ni je ndi mu bibazo. Ndiko gerageza kugufasha. Iyo imagine niyo ubonye yuko wanyereka muri kano kanya. Nigiye twari tumaranye. Niyo imagine ubona yuko ngaragariza muri kano kanya. Nta mwanya ushoboye kumva. Wagenda ndabona no gusiga. Nice. Nimba ari n'ibinyo ariko arishiriza wari wamuriye. Ndashaka kutigurira reka jewe. Cyangwa sigenda bigisha. Ndabona no gusiga. Nice. 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 Hewe mumbabarire basha mumbabarire cyane sibyo natevye mumbabarire nta rumwe yatumara sibyo yamare kambaze ndabaha amakuru ndabafitiye amakuru urazi kwa mugi ibintu byahabaye mwarahombye mama hari ibintu ndababwire ntawari kurara yarakije umuriro King Sabasi aratsa umuriro abantu bose bararengera erega gushikaho ntituzi nyagira amarepetisi erega ari surprise byari ibintu ndababaye ukuntu mutaje senge tugende senge erega no musara byatsa Dia wumva atari sawa ndakunda abaririmbyi bashusha ahantu hakaba amavuta urumva we mu Imana akiganzira natwe uyu munsi aratwakiritsa oya nta makuru mufise ntayo muzi mbega urazi yuko yaje umugisha umurindiriye ku muryango uwo mugisha uhagaze ngo ntiwari kuraba nimwari muzi mbega urya nta makuru nabaha urya Sami n'umufyase wiwe bagerageje kudendereza Sabasi kugira ngo ke kibanza kijemo Sami acagira agisida mu nzira ntiyashikayo amaze kudashikayo mu nyuma ntibabihevye ngo babarondera baguma batuma ko King Sabasi none ubu yarayigiri kuwa kabiri yafashe indege yaragiye oya none hasigaye iki tugende amasaha aragiye ukivuga nyine amasaha bedi ubu ni sangapi mu bisanzwe urabona ko gusa n'uwamaze gucerwa twacerewe Dia hari ikintu je ntashobora gukora ikintu cy'ikosa ryo gucerwa mu rusengero oya ntabyo nokora n'ukuri ariko rero je nshanja kuvuga ubutumwa muri kirite ya kabiri ku babanyi haruguru hari amasengero hepfo no haruguru urumva cyagenda kuvuga ubutumwa muri kirite ya kabiri hama je sinkunda gucerwa n'ukuri iryo kosa naryo nokora kandi je naramaze kumenyera afete Dia twe n'ukuri nyine turakuze mu bintu by'impuhemu kuko twabibayemo kuva kera yego n'ukuri icyo cyaha ntacyo tugikora cyo gucererwa muri eglise oya ntabyo basanzwe ndi umuvugishwa ibyo bintu ndabizi cyane ntidushobora gucererwa muri eglise kuko rusanga marayika yamaze kuvugana liste urutonde rwamaze gushika kandi muri eglise rero ntitwokorera munsi y'umurongo oya nyine nk'uko senga kubwiye tugende gusengera hafi uzogaruka kuduhitana waje kare muga twari kugenda mwari kugerageza Dia je simvuga kabiri niko kamere kanje wihangane Dia ni kuri ujyane na Yesu yego
usenge by'ukuri wubawe wewe respect uramuhaye ako kantu kiyumviriye gute nukure kuratani kwanza ndiko ndaraba ingene uri kwimanyagura wimanyagura ive iyi prayer yuko nabona King Sabasi we wari uyizi kandi wabigize we wasivye ujya munsi nyene kandi wari uzi kwaza nico gituma wabihagaye waciye siba ungirira nabo nkorera ikibi ive ndagutera inkuru ubu gushika kuri isaha je na wewe turahejeje ive urazi ko navuga kabiri nibaza ko wabibonye mvuze nti kura ikirenge cawe mu rugo rwanje kandi utumuke sinze subire no kukubona mu buzima bwanje nahejeje Constance ngwa hano ujya mugore uramwibuka ujya agarutse ngaha uzomwibuka neza ingene asa yego sinze nsubire kubona umwugururira hajya ku irembo ngo akikamike ikirenge ngaha kuva uyu munsi birarangiye yego erega mabuja jewe kare nkimwugura kuri porotayi yambwiye yuko wowe uri senge wiwiwe kandi ibyo ntibikuraba Films, Good News Films, Double Favor without limits.